bro nawubwiye ukuntu yari yambaye ntavyishoye kwemera uko ati ni mama ari muri ko mukina bavuga porno urumva pornography ndakuba niyumvira ukuntu nyene nzokora promotion idaciye inoci nje no gusanga yara yandi madili peut-être turimwe atari yo ngomba gusohora yego ko noja kuyiba mfise ico gitsina ci wanje sawa reka kigororoke kinyinjirize none hari problem yese duko mukombozi no yegeze kuvuga ati ngo abantu twese twarasaze gusa nivo zo gusara zirarutana rero hari abantu bigereye mu naje ndasara nyene ubonye kiganiro je nakoze ikiganiro wavuze ko wabonetsemwo igitsina aje ku telefona afite gahunda yo kuja kuzura umuntu ngira ngende nabivye ko bikushoboka uwo umupster namukoresheje yare kwavugisha amapepu ngo Akes yavugishije amapepu sinzi kujo gane mwakibora agira aje kuzura umuntu ngira ngende niyo mpamvu mumva ngo wampamagara mu cameraman sinzi urumva amamamaga uko nyene ubali nita ngo batu walipinga avuga igiswahili wa mpasteur batu walipinga ngo njo na maappareil yote twende tufanye kazi ya Mungu nini burumvi bintu Chisi nikigano unakoresha chamantu ze chaba wetu harimo amagufa y'abantu bapfuye amagufa urayabona bien ngiye gukora ku magufa camvuga ati no yeno gikora ku iki kintu yego birimo barazakira abantu kanda gusezera ugenda utangiye kuntera ubwo utakora muri system aho kabaje none si ibintu biriho gukora ku igufa ry'umuntu yapfuye ucuvuga ko ucufa nawe aho rero ugiye kuraba aho bazura abantu jingira nyine kuraba ukuntu hazura umuntu yapfuye nimba tumusanga mu bitaro yes nuko bisanzwe bimeze murabizi ko every time man dutanga amakuru ameze neza nanjye ndatanguye kubibona tugitangura wamengo ni vyo gufyina mugabo kino gihe ndabona byatanguye gufata yindi nzira kandi gufata inzira umutipe yarabigizemwe uruhare ukuntu buke kwera uherutse yarambwiye ibintu byinshi arampayura ariko ari mwemwe nagenda Afrika nasanze biriko birakunda buke uravyemeye Akes niyo mpamvu abantu bakunze kubona Wakalayi TV ubu unyurana ko Wakalayi TV yarurumbye uruko yibona kumiteranya abantu kumbe suguteranya abantu oya kandi no kubateranya no ko ndabateranya baba basanzwe bateranijwe umfite je ndafata ibintu babigize amasokre none mubigize amasokre gute je no ndinze ndabimenya ni sokre kandi gute kwanza Akes biri gute bisangiza abandi ni sawa none bamaze kubona ko ari Akes umeze neza ni sawa uherutse wari ufise yindi look aho kino gifite imishatsi itatu bakita agatsembe k'ifaransa ka cheval bakabona ka cheval agatsembe ka cheval ifaransa ibayita gute indoguba mu kirundi rero baraka gatsembe ni Akes Don no mu producer kongera kwa no mu artiste mugabo yazimye ivyo bimaze iminsi bivugwa yarazimye Akes bivuze cyane ni bimaze iminsi bivugwa bimaze iminsi bivugwa cyane ni wabivutse jewe yuko nazimye waravuze ati jewe uyo bija hose ngiye kugaruka ati mugabo kino genge yamanze nkomeze ivy'itangaza makuru ariko ivyo kuririmba narabanje kubiheba no kuririmba navuze ati narabihagarisha mugasi kuzima n'ikindi kintu kandi narageze kuvuga ijambo rimwe jewe mu muziki w'u Burundi mugenzi wa nkibishaka nimuzigera mumbura muri teka ngo Akes ngo yagiye ngo ntariko araboneka kandi wapi ico gishoboka none uvuze yuko wabanje kubihagarika hanyuma uzogaruka numva ko banje kuzimya uzosubira udome none ndakubaza ikibazo dufate nko kuri dufate nkande kabasha dufate nko kuri kidumu oya dufate nko kuri kidumu oya sabana dufate nko kuri kidumu aheruka gusohora indirimbo yiwe personnel gare nacha ari mu featuring none ama featuring urimo naya najera hari nuko turiko turakora ama video bagiye gusohoka ese ni ibintu simple ego avyibushe washe wapi ahubwo narhonze akaboro ka naronze ahubwo Akes Don ikinyamakuru cyo gerutse gukubitwa n'umu artiste umwe bahoze babana bakoranye ibitari bike umuntu ababonye omengo na ba brother mugabo kino gihe ngo hariko harasha bijya navyo nibiki en fait nabwo ikintu kimwe cena narabivuze no mu biganiro bitandukanye navuze nti ikintu je nibaza nyamukuru kimurya bien Freema no kubona kwanza iterambere rya Akes uko ayibona ikindi naco gishoboka kuba kiri kugira atuma bien Freema asara kujya kose ni kuba bayumvise inkuru zo yuko umukobwa bavyaranye yarakunda kuza mu igeto nabandi
urumva akaguma hiyo nta uzi twa turi mu biki nta turi mu biki merero ivyo bishobora kuba ari byo bintu bishobora kuba biriko biramurya mu mutwe gato Akes aho nyene si urubanza ni urutanguje nkoya no ivyabaye kuri TV ya Akes ni yitirwa Akes ni waka live ni waka live TV hanyuma reka tugende light TV waka light TV amato light umuco urumva tukiri ngaho nyene ni Akes Don yarungitse abakozi baja kuri tele mugaba ahantu bari bagiye Freema Boy arafata mic nakajya ka porte ntuze ka porte micro nako nyene karagenda n'urutsinga byose arabijana muga kino gihe uriko ratubwira yuko imva n'imvano ari bikorwa vya Akes Don haruhande yuko imva ari bikorwa vya Akes Don binava no ku mukobwa yavyaranye nande na Freema Boy yahora aza kukuraba yasize Freema Boy hanze kwizo nkuru zoshoka kuba yaramenye nahandi hoho Freema nta bushobozi na bumwe afite bwo gufata ivyuma vya Wakala TV oya ico nigishoboka yaragutunze muga niko yavuze bien Freema nashoye kuntunga je ivyo namwe ndabivuga bien Freema nigihe ambwira birike amajambo yagaruka hingi Freema rana 2015 kumutakura hano kuno hari hameze je nari impanzi inzu bobo baja kuba muntu ze muri rohero pardon gatwana nitabe moba oya ni moba town katikati why basi poa oya ntiwavuze ngo Jesse mwamemba abakozi muguyu unone muba kwakoze igihe kireke arahembwa rero urumva ivyo nako navuga be nari ngeze ndonye ubuze ugize ko muri 2015 urana jena impanzi studio urayizi ngirango inge studio nari impanzi urayizi Sky Music hajya kuri witi bubaciye mukira muri rohero bien Freema urazikwaje namukora indirimbo rero nimbabonye ati ijya en fait kujya kunihora ntinkorera indirimbo bigiye guhagarara cyane ko amava muri rohero ne kacaza mbwira ati ngo wewe uva mu ntuzenye ngo niho reka gupanga inzu uri kurapanga inzu ahantu atamutekano hari ingo gusa ndakorekana tuba kuravyo ako hari wawe je muri hariya baba muri rohero vyahe ntawuzi muri kuri kiya kinyumba kare iya bana n'abavyeyi nuko papa we na mama we mugasimu siwa ni kwa naho papa we na mama wiwe baba kuri yahoze ari pale ya residence ya Congo uriko avyumva rero bon none kwa naho bariha kandi si urupango rwabo none twobisigura gute uriko avyumva rero je camvuga nti je rero umuntu bujya kuva kera je umuntu avamo kugira ikintu canke umbwiye ikintu canke ngiriye ikintu ndamanza nkiyumvira impamvu gize ico kintu ndumvira ngasema si upendo si urukundo ariko arabigira namamagaye hariya kubwo urukundo urumva ni kubera agomba yuko no gumangira gute namukorera bya bikorwa nyene vyiwe urumva none nandise n'indirimbo African Touch niho namwandike n'indi ndirimbo aheruka kuri Imana Stanish igenje nanditse ijya chorus uko yavyumva nama ntanga uburorere misi yose gerageza umvirize cy'amajambo ari muri ijya ndirimbo urumva ni wewe Ikirato naroze kinkwiriye ucaumva direct gusa zijya ndirimbo ziwanje niwe rubavu rwanje ucaumva nyene bijya bintu nyene ivyo nabivuze nje nanditse ijya chorus uriko uravyumva rero je nanje ndaraba ndicara ndaraba navuga ati sha sinari je n'umuntu nakunda kubana n'undi muntu me ndavuga nti nta problem kumutakura ndabona situation ihari ntaco reka ngende catugana tubana hari murana yuko nta mazi igihe kireke naciye mvayo muri so quartier urabibona muri so quartier ndapanga inzu urumva ndabandanye n'ubuzima kandi naramuhanuye naranamuhanuye ndamubwira ati Freema urakuze fo kureka kubana n'abavyeyi kandi Freema arakuze sana uriko bavyumva Freema yaragusumba uriko bavyumva aragusumba rero urakuze ndabizi mugabo Freema aragusumba tubimenye wariko aje makahanta urashika muri ugo rugero wewe Freema afite imyaka 40 ntayifise mugabo ariko arayijamwe je kandi ni ibintu nabwiwe na mama we wamuvyara urwavyumva Freema arandusha imyaka myinshi sana rero mu ncamake
nuko niko ibintu bimeze gusa singeneye kutugaruka cyane mu bintu bya Freema mugabo byarabaye kugeraho agutwara mbe mikro yari isubije rero ubwiye nta niveau nimwe nta level nimwe nta niveau yayitwara he yaje gukora ibiganiro acara yisubiza wewe reka yacha yisubiza gusa abantu ntibabonye ibiganiro ukijya gihe nibijya yarabivuze rega ugutukana gutorera ugutukana naragutorera gamane ko umuntu ashe kugwitwa wambwa we none uburimbwa masha kugwitwa kaka yabo none uvuze ngo ibiki ibintu birebire uvuze ngo jeve ngo byananiye kuririmba mubana ibintu bimeze neza ni ibintu byiza kandi ndakubwira igiti burya kiri ku imyembe igiti kiri ku jewe oya je ivyo ni ibintu bisanzwe none ko ata bavuga ngo injya yimbo kame injya yimbo ngo isangiwe bon uriko uravyumva oya ivyo tuvyirengagiza tuvyihoze sumugore wiwe reka tubandanye je navuga ati igiti kiri ku imyembe abana barenganye bategerezwa gutera amabuye rero urya n'umwana ahubwo ariko aratera amabuye kijya kiganiro kugira arabe yuko nawe nyene yo atorera ko yo none yarabuze undi muririmbyi yokorera ko base atari Akes misi yose oya ivyo tubivemo sinigeze mvuga ko nanigeze uramutakaza kuraba ivyo mwakora byari birefu oya sinigeze ndabivuga ivyo reka gora Freema tumuhe pole reka kugira intuze reka gukokeza ingwano sinigeze ndampuye sinigeze uramutakaza kumuraba yaraza kundaba Freema agapowa kabisa umwanya ukwiri nezo ni ibintu simple yitwa Akes done man ngo wahagurukiye ama featuring indirimbo zawe Mr yaheze rero gumukorera mu ndirimbo z'abandi ibyo navyo nibiki ngo cyangwa twasumira hari na featuring ishobora kuri mu gusohoka yindi hari abantu uri kurarera kimya pole ngo binjizamo amaji we uri kurinjiza amajwi mu ndirimbo z'abandi none mbona ko bikenewe ndabikora kandi kindi naco kuvuga ngo Akes nigeze areka kuririmba rega naretse gusohora indirimbo apana kureka kuririmba wimba naca wewe uheruke ikiganiro twakoranye nakumvishije indirimbo zingahe ntarasohora z'abandi hari indirimbo nyumvikiye kwa Satubye igihe arasohotse wese nakumvishije indirimbo ya Jenavisho nakumvishije indirimbo yiwanje yitwa ta reka none duhe none uko mutwumvisha twumvisha ngomba gusora audio ngomba gusora video kandi ziri kuri level nini inya ngomba kujya kunahora nkora nduge gatonya oya aba n'abantu yitwa Medi urabibona ni Medi ari hanze ari muri Amerika none navyuzi niyo hanze si nduno ngomba ko namwitaba none ubona ko ari umuhungu uko avyumva umuhungu ni Medi mediatrice oya ni Medi nyene muzi okay tupe kuri no CJ twerekeze kubijanye no muri piscine bijya navyo ni bikiga Akes muri piscine biki piscine neza ko riganiro muri piscine ujanye umutipe mu artiste ari kurana indirimbo na Big Fizo mugani design muri kumwe n'umukobwa reka tugende gahoro hama tugeze ngaho ati je kabisa ndakende kumuja ku ari byo ngende kuja kubandandiriza andehoro ya ntuzeye ya piscine Akes don hari picha zasohotse man yavuye ritaha wambariye yuko muzi mutazi kwambara icupi iboka nyene wambariye kutazi kwambara iboka mu buzima bwawe umwana agitangura kunyongera tontongo warahagaze biga ni bikiga man oya abantu nyene bari complete ntiyigeze ahagarara ntiyigeze ariko ajya mu picha none ijya mu nzu urabibona zijya ni impuzu novuga yuko mavuga ama impermeable urukura vyo ni impermeable kandi iyo imaze gufata amazi urumva nubwo uyishinga uku nubwo igira gute iguma muri ya position nyene kuko ni nk'isashi urukura vyo oya niko yari isanzwe imeze shana bwo avuga ati ngo ni gatonya kujya nyene ko gatonya kujya nyene zafashwe n'abantu oya si picture ni video bagize mu ntuze muri video abagize screen babana ati ngahantu hari haba none hari cyo bitwaye je naco bitwaye ivyo byose none okay nubwo byaranse sindi umuntu sindi umuntu none sindi umuntu umugabo je ndabona umengo ndavye commentaire ukaraba n'ivyabaye byo munsi Akes
ibintu vraiment bihagaze neza oya si ivyo bro bijya sivyo bizantu bishizemo jewe hariho video urumva mperuka gukora wanashima yiwanje personnel umukobwa yari bro nabwiye ukuntu yari yambaye ntavyishoye kwemera uko ati ni mama ari muri ko mukina bavuga porno urumva pornography urumva byari bire none bijya nivyo vyoza kuvuga ngo Akes ngo arabuza amahoro oya twene nije sinkora ikintu ndiko niyumvira ngo ahantu kanaka canka ahantu kanako ya ndakuba niyumvira ukuntu nyene nzokora promotion idaciye inoci iyo video vraiment nje no gusanga yara yandi madili peut-être turimwe atari yo ngomba gusohora yego iyo usanga ari note none gashaka ikintu cinziza amafaranga ko noja kuyiba mfise ico gitsina ci wanje sawa reka kigororoke kinyinjirize none hari problem nkubivyo biboro bikwinjirize hakono ja kuyiba bro canke bakambwira ati ngo genda umukureho ediso oya no fuma nkora ivyo unaingia unafanya kazi bagwa mahera mawigi ibisigaye bigende neza uberutse twabonye ufise look imishatsi myinshi kino gihe uno munsi turabona wayipfunze ni yindi clip ugira ukore haruhande yuko ijyarangiye urihindura look umwanya ku mwanya ndahindura nyene kubera mpinduke nyene kugira mpinduke nta bindi birebi Iyo twaragiye kuraba dusanga umwana mwugaraniye indani hajya havuye asohoka nta mwana arari indani reka nta mwana arari nanso ko mwinjira mu cyumba canje ijya si chambrette ijya mugana kubwire jewe uya none mugarukire yo kugira yiki nimbara andi madili nimba hari ntuzenye ibintu na nyegeje hajya ntakeneye ko abantu bamenya naho abo bana nyene oya sabana ivyo kunyegeza sabana gusa nisho kubona nyegeje n'ibindi bintu ntagomba gusa ko abantu babona uri CEO uri nawe directeur vyose je ne sais pas wa ntuze wa Kala TV aho kino gihiri kiratungwa gatuki ko igumi kwirateranya abana abademu uhuza abana bariya kuzana umuntu adahuza rumwe n'uwundi ibana wewe kana ku nibi wewe muravukana rabibi ibi kandi rero vyakomeye bavuga yuko ibana wa Kala TV ubayishitse yitega abantu babiri batandukanye none wewe uje ukambwira ati ngo jeni ngo ndi mutonyi ujya mu cameraman je no vyanga nkandi namvuga ati wa mu cameraman we ingo na hari n'ikindi kigane mpava ndikura ngaha anye ndakubwiye titre yacu urayibona wetu soma kwanza ngaha wetu yarapfuye urupfu rwiwe yagize isanganya amagufa yiwe imvura yayuzuye nanditse fo mugani yayazuye ngani ukafa kija ko mukanya none ko habonetse undi wetu tukatuzi ko yapfuye urumva none je no reka gute kubikorera nimva yiwe iriho muri kiganiro ni kaburi yiwe iri amakuru yaguhaye aho makuru abo nyene bita kuba akwari bawe ujya wetu mushasha dusanzwe tuzatambara yakanzu niwe yatanze ayo makuru wetu mushasha tumushasha jewe ahubwo wabimbwiye ni wetu musanzwe muzi niwe yambwiye ati wetu nyanyi yapfuye watanguje wetu ijya timu ya wetu muguyu wetu nawo wundi arabihakana urumva rero twebwe niyo mpamvu namamvuga ni jewe iyo mubonye ikiganiro simba ndiko ndabashikiriza inkuru ahubwo mba ngiye kurondera urazi hariho kurondera inkuru no gushikiriza inkuru ni ibintu bibiri bitandukanye kuko urashobora kuja kurondera inkuru ugasanga inkuru waronse siyo ugize gute siyo ushikirije ukagenda urahinduramwe ibintu bimwe inkuru igahinduka igafata n'iyindi nzira ariko jewe ngenda kuyirondera rero je ndabashikiriza ukuntu ndiko ndarondera iki inkuru sindabashikiriza inkuru urumva mba narondera ahubwo ndabashikiriza ukuntu ndiko ndarondera inkuru biratandukanye ivyo bintu bibiri artiste mugenzawe mwanakoranye ibitari bike ahirutse kwibasira mu majambo ngo gute ati je yaramamagaye si n'uwundi ni Bowden Sinadeni kiziko namubonye mu biganiro bitandukanye ariko arakora amamagara ngo je ngo ndondiye mutoya wanje kandi umutoya wanje ntabaho ngo mugabe ikintu cyahabaye nuko nasanze Akes yambeshe ngo kandi jewe ndamwiyame Bowden aho yo badafise ubwenge none ndamubesha gute nta bwenge afise
ntabazi yuko bigira bice muhamagaye utamubwira ugira umuhuze ngo namutuye wasango n'ibintu ngo wapanze kandi ngo atari ivyo amajambo menshi namaze iminsi kurikirana mu biganiro bitandukanye ngo napanze aho nabijya vy'impene yuko yivye impene twarabipanganye rero tubivuge rero uko nico kiganiro ca mbere twatanguye kumva yuko Bawden ujya ari mutonyo wa Bawden si uko none rero tuvuge uko nabijya rero yaje turabipanga aho yo batabwenga afise rero nimba ahitamwo ko umwe nivyo vyo nakubwira ati ugutuka canke uko none ugomba kugucafuza natora urumva waraza nyine ubwo wamusamaye preve yo yazana ko ariho vyugari muri uwo muziki twifitiye abantu benshi basaze tubona umwe ngo bagenda ari bazima kumbe zimeshaga oya sinavuze uko niyo mvuze abantu benshi urumva nuko niko biri niko bimeze yese nuko mukombozi niwe yigeze kuvuga ati ngo abantu twese twarasaze gusa nivo zo gusara zirarutana rero hariho abantu bigereye mu naje ndasara nyene ubonye ikiganiro je nakoze ikiganiro wavuze ko habonetsemwo igitsina wewe none ubikora wewe ubikora bisigura yuko nturasara gushika kuri nivo we rero nturasara gushika kuri level yiwanje je narakore je narasaze ati mugabo nivo ntizinganya ati je sindagira kuri nivo yawe wewe uracara umwana wewe mu busazi ndakurenze mu busazi wewe uracara umwana sara nka kurya je wapi bizokubaho ni waba ngombwa nivyaba ngombwa ni wabone ico bikwinjiriza atari sana nuku Akes don abariko baradukurikirana cyane cyane hano kuri kamera za Niosero TV kiraka cyambo babwiyeho guherahezana cyane cyane kuko atubwiye byinshi kandi biri kuvuga ko ni byinshi mugabo nka wowe turi kumwe kano kanya babakiniye kumba iri kuvamwe manya ni kwa gusezera nyene wavuze ibitari bike mugabo mu gukurotira bijya byose bisize hamwe message abantu bashobora gukoramwe bariko baradukurikira message je novuga nti Chambe kwanza reka nshimire ni urongo ni Celtic ngira ngo yarumvise ibyo navuze mu kiganiro cambe mugira ibiganiro birebire kugira channel ishike ku ndoto uru hamwe ikindi nacu no kubashimira tu naho ivyo bintu abantu bagenda bavuga ati ngo Akes arasho bien Freema bro ongera kwereka nk'ubu unye aya ihonye ni kwanza ni arja do poshi ayibona arja do poshi aya sinzi no oya suko yahereza abantu ahubwo asanzwe yiga yareka ugira ukore kumubiki baraguhemba hiyo onye uruko ayibona urabona amafaranga urikanye ko yaragabanguye cyayo barungitse nubwo baba barungitse nuko no wanakore rimwe kuri hereza yirindiza kuri hanuze urumva igiye vuga ati ngo iyi ni aje dukoshe gutemberana mperuka kugura umuduga uruko yavyumva naniringa kubera ko sindayigombora sinayigombora hari ibintu byinshi bisaba guhinduza niga shisho guca shoka nshira umuduga mwibarabara kuko hari ibintu byinshi bisaba guhinduza oya nifatiwe nubwo nufata ivelo igikuru nuko nshikiye mbangiye uruko bavyumva bijya rero bavuga ngo sinzi yake sinzi ngo arasubiye inyuma mwe murazi ma programme y'umuntu murazi ivyo umuntu abari ko arapanga murazi ivyo umuntu abarimo mugabo ni vyiza ni mumvuge kugira mbaranye ndiboneka yuko ndiho ko ndiho nibavuge ni ibintu vyiza bijya bintu bien Freema avuze ubundi mwenda mushimira kuko yaraboostinze channel yiwanje bon ubu ngiye gukoresha hari umupasteur aje ku telefone urabona twahuye tutari bitari no muri gahunda nibavuge ngo ni ibintu byo twapa uko barakunze kuvuga ngo ni bipango aje ku telefone afite gahunda yo kuja kuzura umuntu ngira ngende nabivye ko bikushoboka uwo mupasteur namukoresheje yare kwavugisha amapepu ngo Akes yavugishije amapepu sinzi kujogana mwakibona agira aje kuzura umuntu ngira ngende niyo mpamvu mumva ngo wampamagara mu cameraman sinzi urumva amamamaga uko nyene bali nita ngo batu walipinga avuga igiswahili wa mupasteur batu walipinga ngo njo na maappareil yote twende tufanye kazi ya Mungu nini burumvi yenyewe Jesi nikigano unakoresha chamantu ze chaba wetu harimo amagufa y'abantu bapfuye amagufa urayabona bien ngiye gukora ku magufa camvuga ati no yano gikora ku iki kintu yego birimo barazakira abantu kanda gusezera ugenda utangiye kuntera ubwo utabakora muri system aho kabaje none si ibintu biriho gukora ku igufa ry'umuntu yapfuye ucuvuga ko ucufa nawe aho rero ugiye kuraba aho bazura abantu jingira nyine kuraba ukuntu azura uwo muntu yapfuye nimba tumusanga mu bitano nimba tumusanga yesinzi Akes don ndagushimira cyane mami merci namwe bwo mwakoze sana ni kwa kundi ngende bucuti ni bwabo ndi ngende yego twavanye kure mama
Sana ntavyo waza bo ntavyo waje wewe si unagombye kugira umunyarusa ko nuko bisanzwe bimeze reka ndabashimire cyane ni Akes Don muramuzi niko yakugiye niko yimereye aho bukira tubona ibindi ha ruhande y'ivyo twabonye ruhande ya piscine ariko je nanje nka Edison ndayahoze ndabashimire cyane bimwe vyimva mutima nongere shimire cyane Arkeni ubona ko abikora neza cyane nongere shimire cyane abakomeza kugira subscribe abakomeza ku liking ndetse no gusharinga ndetse n'abakomeza kugira comment ngaho umunsi batubwira bati kino gihe hagezwe huyu twabagarukaniye Akes Don muntu mbere yuko twabonye ko mwamuvuze ko vyinshi ubuherutse kandi nk'ubu tuzomugarukana kuko iyaje arabaruhura arabaryohera natwe rero abo nyene babaruhura bakungira bakabaryohera nibo tugerageza kugira gute gukorana ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza reka ndabashimire cyane ciao ciao